niho gishika ubunyene vuga Double J yaronse reka ndabivuge kolabona kamiliyoni ya Flere bwabivuyemo Jack havye yavuyemo yakwabisha manajera mu ya Flere amazimisa havuga umuntu umwe Hego urwandiko se ngugo none nivyo beshi bijyaniwe uyu nshuti ya bose urwandiko no gwi bagira sori indirimbo na maplank yabo Nugwa fake wale urwandiko Braza wait one mic. Kaduhani jambo murateye isoni bro mwazani frappe so ratesoni Ndabishya kitose tuchangie jambo tugane. Ego ntihavuga umwe basha atubwire iryo kete vraiment mubwire Dafroza mubwire urumva managere wa Monia Fleur yasohoye ikete yararesohoye ikete avuga ko ibikorwa bari bamaranye contrat yabo yari ya 3 ans yaheze rero ko abivuyemwo ubu atakiri managere wa Monia Fleur rero urumva natwe abafana nka Marco Mix nk'abandi twavuga tudutariye umukobwa wacu ko bigenze gute canke hari ikindi kintu kiri inyuma cihishike swate mushaka gusohora indirimbo mutubwize ukuri kako katobaraka samuto biraba nanje nongera ko ati DJ Chent asanzwe akorana ibikorwa byinshi na MB Data atubunde mu hamwitwari akumuta wenyene gutyo kandi ndakwibutsa yuko Monia Fleur n'umunyamusaga w'iwacu guco mwifate burya navyo nari cyane mu wararaye kandi aririmba neza vraiment mujya mu mome vraiment arabishoboye umusaga w'iwacu cumwitwari nukuri arabishoboye arababeshe ntashitse abihevye karabeshe bagira sori nimba beshe Chent nacamutwara irya hajya iyo ni showbiz ma banza murindire murabe ivyo ari byo mugabo nanje ibyo bintu binteye ubwoba kutovuga ngo inshuti ya bose ngo yashaje ku buryo agiye muri pension oya Okay, no umva strategy za showbiz ni kintu wala ilije ukora record mpaka atanabisikia vraiment hari umuntu ukora recording strategy za showbiz na kintu kiri serious gica ku mbuga zacu so antuka sinofinisha abantu ku mbuga ngo ndiko nda creating content no ariko ndakwibutse wewe kuri umwami wa Beze wowe uzi gucreya Beze cyane niyo mpamvu yabari buzz twicishije ku bandi bantu nice kuri twebwe none bigenze gute habaye iki oya ni kwereka none yangajwe gamana ni batubwiza ukuri vraiment nani bagiyeho kontra yaraheze rero umuntu atanze communique nuko abashaka ko ikintu cyose kibaye simbe involve none nimba atari ibanga canke iki usezeye mu mabanga ugiye mu mabanganya baki ugiye mu biki jaru tunarisanzwe nikorera ku ruhande so ngiye kubandanya ibindi rero yaba ari ikibazo cyabaye nari kuva kuri Monia sinari kuva ku muziki sivyo ikibazo cyane sinari kuva mu muziki ku kintu mvyutse niyumvira uno munsi noma ibintu byari biri muri jewe rero bisaba uyu mwanya nta manager agira ari wenyene canke ni gute no murashobora kuzomuhamagara mukamubaza sinzi biri inyuma kandi shaka kuvuga ikintu kitakinyega none mwabanye neza naco bidi no santa ari ikintu ushobora kuvuga pour le moment kubera ko tutakiri proche cyane nk'ava ugasanga muvuze ikintu kitari ico
gusa mu bisanzwe nta ngorane yahabaye n'imwe nta mwahise ngorane ihari kabisa nta ngorane ihari yamfise na telefone ya kabiri nomuhamagaye ngaha nkamuvugishe kumva Hi mwese ndetse ikibazo mbaza inshuti. Oh, okay. Nagenda mubaze inshuti. Urashobora kumbera manager agashira wanje waje nkunda ubusazi bwawe. je ndagukunda cyane urabizi ariko naheze umuziki Wahebye umuziki cyangwa wahebye kontra yaheze? oya yaba yaheze nayo kuri novela yaba ndabishaka kubandanya kubera ko Wahebye umuziki complètement. yego kwi Nta kundi tuzogukumbura. Niyo wagaruka uzoze muri time yanje. je ndinga tuzoturatera story Sawa. gakugora na Sharon Oya we nshuti umviriza uri umuntu ufite expertise cyane ku bintu byo gushikana indirimbo kure sivyo? Oya ni DJ Chento mumanure kwa kundi WhatsApp yimanure hejuru cyangwa yimanure hasi. Iyo scroll up scroll down ica bikunda direct. Ica bivamo. ubu naho ubu ni bon. Okay, we ni bon. Urumva so nego mvuga we nshuti expertise yawe turakeneye mu muziki sivyo cause hariho ukuntu wewe ufise ama strategie ya bien yo gushikana kure indirimbo uravyumva and then n'aba artiste benshi mukoranye uravyumva vraiment baramenyekana because urafise udukoryo twiwawe urazi kuvuruga imbuga so nta wundi muntu so far turaronka n'umuntu agomba kugira ibintu by'iwawe ni Landry muga ntabwo ageza vraiment kuri level yawe uravyumva so just numva yuko ego guheba umuziki urashobora kuvuga ati jewe iyo stress yo kumanaginga umu artiste ni nyinshi uravyumva muga nutwara iyo expertise ngo iryamike uravyumva kuko abantu nkawe dufise muri entertainment ni bakenya kandi c'est pas bon guheba uracari muto uravyumva il faut pas guheba ata muntu vyaye uravyumva araba umwana udusigira tuzo lakina udaba umuntu training araba agati mu foroma I don't know do something mugabo kuvuga ngo heba umuziki burya je sinumva ko ari ikintu congerera kwako je every time umuntu ashatse kuva muri entertainment birambabaza uravyumva nukuri nimba ari ikintu cyambere kimbabaza nico cause I know biragoye I know ntaba ku commercial I know harimo ibikomere byinshi uravyumva mugabo entertainment yacu dufite n'intonya uravyumva kandi umuntu wese arafite ikintu aterera wewe ivyo ukora nta wundi muntu yobikora uravyumva nkuko ivyo undi muntu akora ata wundi muntu yobikora so we do need you uravyumva jewe vraiment nzohaguruka ngire kampanye yo kukubwira ati garuka mu muziki because ntidushaka kulozinga take a break nkuko jewe na pone naye mubwiye ntahebe umuziki ntahebe entertainment ntahebe complètement uravyumva take a break uravyumva mugabo ugaruke uravyumva because we need you hari ibintu byinshi ushaka kudufasha twebwe aba artiste hama n'abandi ba promoteur bari nyuma bariko baravuka no munsi uravyumva hariho experience ufise uravyumva bidakunda ko ushobora kuraba amakuru kuri réseaux sociaux juste ngo urabe ngo uhore cause ndazi mu mutima wawe nawe ufise ibintu byinshi wovuga ukosora uravyumva so turakeneye abantu nkamwe mufise experience muza kubwira abandi peut-être ni mukosora aha aho bivuga publiquement ou bien wegera umuntu cyangwa ari uterera umuntu muri stratégie cyangwa mu vyiyumviro nukuri ntuhe merci. Guys, nagira nshimire Sharon ko jewe avant ya ma TikTok ni mu best wanje turavugana na telefone nani guhezagire sister nani guhezagire cyane ama izere ko bizuca mutu inshuti Amen. Ito. inshuti we dafroza bazurindira yambu kwanza ya ambu ben sorry kwijwi rumva ngize break ya mbere yitiro urumva cenza ko yikorera abanga bro Jesse narinzi kuri mu manager hajya hose kumbe ko na tete uriko na managing y'umomi
mtoto wangu huyo. jewe umuntu amanaging umuririmbyi wo mu Burundi nukuri dapo dukuri shapo umuntu amanaginga umuririmbyi wo mu Burundi nukuri uri makwisi novuga sinzi Tuti, mwari mumaranye igihe kingana gute? Kuva muri 2021 ariko dusinya kontra neza muri 2022. Okay, my question is like ni igiki manager akora ku muririmbyi? Nabonye ko ngango ari manager babiri wewe ngo na DJ Cento. Ni igiki manager technically and the professional manager akora iki muri contract y'abajejwe iki ku mustar? Mbona mwengo Cento ari okipe. Yego. Jewe kuri bivanye na bayita gute namaze kuba stress expertise cyane no bivanye na formation nagize manager bisigura ko ari umuntu abahagarariye ibikorwa by'umubiri Kwihirana ibintu. yego n'umukozi w'umuririmbyi umushigikira bikorwa ya sikira reba nzi nk'amazi nabyumvise nawe Gahunda ari emotionnel. nabyumvise Regari y'abantu bagikomeye bwabo abantu twabuze bamawe tucigase nk'impimeri. None ariko ararira. Beni à part ça Sharon est vraiment amubwira amajambo meza kandi amubwira amajambo meza kabisa Ari romantic. ahantu narindi Na romantic. Sharone yavuze ndakigarukako pour renforcer. cyane kuri amubwira amajambo meza pe Anatanda mu bisanzwe jewe nibaza yuko sindabizi neza ndabisubiyemo sindavyemeje ariko ndafise ubwoba sindavyemeje ariko ndafise ubwoba yuko harya iyo umuntu afashe ingingo yo gukurikirenge muri mission yararimwo kandi ataco bapfuye Bari impamvu. yereke pare haba hariho manke y'umusaruro kuko kwa mu persevera mu kintu kitakwinjiriza quelque part no guta umwanya sinzi ko ndakivuze neza quelque part no guta umwanya rero hari umuntu yafashe decision yo kuva mu kintu mu bisanzwe ni decision iri noble ni decision nziza gusa nje namavuga yuko nagende mu kindi kintu kimuzanira umusaruro canke agende kwitegura neza ukunge nazogaruka neza muri ico kintu voilà donc nibe ikintu kimwe ga Beni umusaruro ushobora kuba swate ari lucratif canke ku rukundo nyene rwo gukunda igihugu n'abanyagihugu canke bikaba ari amahera sivyo ariko ibiganiro vyama twumva bica ngaha ku mbuga zitandukanye hari ikintu cabonetse co kudashima bikwiriye hariho abantu bagiye bitanga tagomba kugaruka ku mazina mugabo bikarangirwa batutswe bahemukiwe urumva ugasanga abantu bariko barafashwa twovuga amazina mwamwe tukanayihorera nk'abaririmbyi Notre Ami Fizo yagize sinde bavuga amazina mugabo muce mumenya bariho bagiye bamutoka one by one asigara ari wenyene so ubu ndibaza Fizo ntabuze abandi ashobora kuzana urabivamwo none ko abandi katabasezereye mu vy'ukuri ntiyabasezere tubwizanye ukuri ko bagiye hari ahantu yabakura akabageza ahantu mu nyuma bagashobora kuvola de leur propre ailes bakagenda so mu gihe umubona abantu wabakuye hasi ukabageza hejuru kugira ngo bagire nawo bavyazemo umusaruro ugasanga igihe cyo kubavyazamo umusaruro cyo gihe babagutwaye cyo gihe bagiye so umuntu nka nshuti ya bose nawe nabiraba ibintu byo nanje bindindiriye nuko bimeze hariho uwo muntu namumenya atawuramumenya ubu dutanguye hariho kugira n'ikindi confiance
hariyo n'ikindi mara urumva ico cyo kudashimirwa canke iki ico ndacumva mugabo natanguye mvuga nti nimba hari umuntu ngaha agira volonté yo kuba umu manager w'umuririmbyi wo mu Burundi ni ukuri je ndamugiriye ko dushapo kuko ni tete ikomeye cyane kubera uravye inzitizi ziri au niveau Cento nogire kwa kuntu WhatsApp iduza Vyasubiriye byasubiriye iduza aya ndiyumva ijwi ryose urumva Byasubiriye Cento. ni ukuvuga iyo bishitse uravye inzitizi ziri au niveau y'abaririmbyi bo mu Burundi au niveau mentale no niveau y'ubwenge bwo gutahura dire barafise talent mugabo intelligence yo kudeveloppa talent sikirenga hama ndavye inzitizi zihagaze muri societe y'u Burundi uko ngene abantu bafata umuziki w'u Burundi sinzi ko bafata badakonsidera umuziki w'u Burundi canke badakonsidera abaririmbyi b'u Burundi uravye inzitizi ziri au niveau ya leta kubushikirangaje bw'abartiste nukuri umuntu yemera kuba umu manager w'umuririmbyi w'umurundi jewe ndafukamye n'imwe nukuri kuko ni hamwe twaratuvuga ati arafasha igihugu nukuvuga ni nk'umuntu arima ku isi yumye ariko akagerageza yuko icateye kimera so rero moi je pense que abantu bafise umutwe wo gupersevera gufasha abaririmbyi bo mu Burundi n'inzitizi mbona ziriyo courage mugabo muharure nimubahombere cyane kuko jepere yuko vous investissez trop plus que vous en gagnez sindagira sondage ndabe ariko sindaginuze kuko turavye mu baririmbyi bitwa ko bakomeye mu Burundi bateye imbere ciswate bafise indirimbo zizwi canke zigiziki en terme financier ou en terme de développement nibaza yuko atari kirenga hanyuma il faut voir abaririmbyi b'u Burundi kubona umuziki w'u Burundi utaratera n'imbere harabuze n'ikintu ca communion c'abaririmbyi je pense que harakeneye un appui technique harakeneye appui professionnel harakeneye appui au niveau ya mission yabo au niveau y'aba manager au niveau y'abaririmbyi au niveau y'aba producer au niveau y'aba DJ bose harakeneye vraiment renforcement training harakenera forcément yuko ngene bokora en terme de projet aba manager bari ngaha sinzi yuko mu baririmbyi ba manager bafise des projets ziri écrit zo ku developer projet yabo y'umuziki parce que gusohora uririmbo ni kimwe ni activité mugabo ku developer projet musical y'umu artiste wawe c'est tout autre alors ni giki kibuze pour développer un projet musical hamwe tubona habaye conférence de presse umuririmbyi agapresenta projet musical yiwe ya toute une année ou 2 ans nama mbona bagira conférence de presse y'aka clip bagira basohore canke akaririmba bagira sohore navyo ni vyiza ni inango nisikigwa kigayitse mugabo what's the next je wantuka nta muririmbyi ndabona mu Burundi apresenta projet musical yanditse odora kuvuga ngo ikeneye amafaranga oya basi yanditse ifise plan omwe ija no ku miliyoni majana 2 cyangwa majana 3 Beni. Yes. Ico kintu ama emotion aheze more wanyu amazi ga bro. Uni sawa cyane kabisa. Poa. Ico kintu uvuze ni ikintu kiri gikenewe cyane ku artiste. Na kadeba narinzanye juste ugira tu ya. Kandi rero ikintu kitwishe nico kirimo. Ariko je nshimire staff ya Monia twari projet chaque année tuba dufise projet tugirako. Okay. Chaque année kabisa. Urumva ko biri mu bintu byadufasha numvise uvuga ngo ko harabaye ikibazo c'amahera. Ariko je kuva nguranye na Monia vraiment ndashima Imana inoti ni sawa sapana cyane gose ariko ndashobora uko biri kose uko biri inzu yo gufungura urumva ko ari udufaranga twavamo rero ndamushimira kandi ndashimira staff yose muri rusange bane muheza girahari kabisa yumve ko yakoranye n'umuntu ari reconnaissant ariko ikintu cyambere nashira imbere je kuko ari ugukora ugasanga umutwe wose ndawushize muri we umwanya wose ndawushize muri we ibintu byose ni we rero haragize igihe ujya mwanya nangora kuza ndabura buke bivanye n'utuntu tundi nsanzwe nkora ku ruhande
ndabimugiza ukuri rero umwanya Jesse kirenga kabisa kandi umwanya Benda atari kubaza. kirenga ni Ntaco cuti kuri iyo point y'ivyo bintu ntuwisigure cyane, nta mugabo yisigura cyane kuri decision yiwe, ahubwo je nagira ndakubaza burya hariho cadre ou plateforme muhuriramwo muri aba manager bahora bamanager abaririmbyi b'u Burundi kugira mu yage ku ma challenge murabe est-ce que canke umu manager wese yikora hariyo cadre canke hari tu rencontre mwara mugira nk'aba manager abaririmbyi mu manager batarimo reka nibaza ko bidashoboka Ben Nibiba- bidashoboka ko umuntu wese yibitse kwibanga mu Burundi dufise ibintu byo akoresha kwigungira kugira ngo muri kw'ibintu ivyo bagamugeze ko muga Ukuri muga samabanga- muga urazi ko samabanga ivyo ma- arivyo vyishe nshuti muga ivyo urazi ko ari ikintu ni ikintu cishe cyane cane rwose. industry uravyumva Yego. kubera ko nka la fois passé Fizo yaravuze ngo baramubajije ku kintu co kwinjiza sivyo aravuga ngo subiramwo amajambo yavuze ngo umuziki w'u Burundi ndawukora kubera ko ari ikintu nkunda kugira n'u Burundi buzokwame bufise umuntu abuserukira uravyumva ati mugabo mu Burundi nta mafaranga arimwo muri industry uravyumva ati najewe ndabizi ko nzopfa ndi mayibobo kuko n'ubu nyene nubwo nopfa n'umuryango wanje n'ubundi uzostrugglinga kuko ndazi like nta bantu bazovyibuka ibintu nk'ivyo genre kandi birababaje kumva nka Fizo ariko aridoga kandi ari umuntu twese tuba tuvuga ati burya aya no mu bantu barisha n'amafaranga menshi mugurazi nk'iyaba nka Bantu Boys sivyo tureke basi Fizo basi as non seulement ko twaba tunamukeneye kuri expertise yiwe muga nka madame we par exemple as umu manager uravyumva agahura n'abandi ba manager nkuko bavuze ati tukaburaba d'abord ingorane ziriye kuko ndazi umugore wa Fizo yahora agira ibintu vy'ama organiza donc akorganiza ibintu Bantu Boy organiza kitaswe aba artiste baza bakavuga bagahura muga nk'ivyo wowe vyo kuza baravuga ati nubwo vyo bari no kuri WhatsApp uravyumva bakavuga ati maybe dushigikire gutya aye uravyumva mugashigikiranira muganahana n'ivyiyumviro mugakorera hamwe uravyumva kubera ko par exemple yaba nk'aba manager baba artiste kwako twese turabizi ko atamafaranga arimwo yet twama dusaba menshi natwe yo hageze ko badusaba ama service mugabo twese turabizi ko atamayera arimwo muga yet turayasaba ako kantu si keza iyo abadushobora guhana ama service hama tukaraba inyungu akaba ariyo tugabura uravyumva tukavuga ati peut-être no musi uyinjije reka tumusapotinge kubera ko natwe niyo hagira ko twinjiza azodusapotinga bikagenda gutyo oye mugabo usanga twese dushaka kwigungira ko ugasanga uko wigungiye ko nawe iyo kujya ayi baba bazi yuko usaba umusoro mwinshi hageze ko baza kugusaba ugasanga nabo bagusavye nyamusoro mwinshi uravyumva ukaca usanga bigarutse hehe muri ya perte kubera iki uwo muntu azora bati none niye na investisa muri aba bantu bose ego ndabizi ko igigogwa jokenda neza ndazi ko ibi bintu vyoshika kure mugabo tuvugishanye ukuri turakunda kubeshana nk'ikintu cyo cyama views ukamenga ama views ni yahemba abantu ntitubwizanye ukuri ati burya aya ma views ego c'est vrai hariho amafaranga yinjiza mugabo ari limite par rapport yayo tuba twaspendinze uravyumva koza hariho ibindi bintu umuntu aba yiyimye kugira ashoye gukorana nyangikorwa uravyumva ivyo byose tukavyibagira ugasanga umuntu wese ashaka kuraba ku nyungu ziwe niyo twese twaraba mu nyungu zacu basha abantu bazoza basama talent bagende abantu bazoza bafise nico baterera bagende kubera iki twese dushaka kwigungira ko mugura yaba twese tuvuga ati reka basi turabe yuko umuziki d'abondundi twawuteza imbere hama n'abari mu muziki tukabateza imbere kubera ko it's very shameful kubona nk'ibintu nk'ama concert atitabwa uravyumva nka kera alors que kera amasho yarakubita kuzura ikibazo ni cyane ni publicité mbi est-ce que ni uburyo bukenya bw'abantu ni gute dushaka kwinjiza peut-être tutabasabye n'ivyo bintu ni gute dushaka kuborohereza kitaswe baza no muri zo show mugabo ugasanga ivyo vyose dushaka kuraba nkaho mengo nitwabibonye ahubwo tukaryoherwa ko umuntu yahomvye tukaryoherwa ko umuntu abihevye tukaryoherwa ko umuntu aremerewe ivyo bintu si vyiza uravyumva so iyo abatwokorera hamwe burya aye ni musique yogera kure kubera ko naba bafana baba baturaba do loin burya ntimibaze ngo nuko batavuga hari abantu benshi abarundi turaraba tukaza tugakoma amashi benshi mugabo tujyana inzara ku ruhande bakavuga ngo henda birankakare ngo kibaza ngo kagize ibintu bya grave uravyumva ugasanga twicara turaba ngo naka yakoze
muziki iye ego tugakritika ni vyiza gukritika muri we yo gukosora kugira tugira ikintu dukosoye mugabo abantu benshi bakaca bashaka kuvyegereza umutima bakazana ibintu vy'inzigo vy'ishari so like maybe sometimes tugerageze kumenya yuko target niba tuko turavuga ati tuko turitanga dukorera igihugu vyakweri dukorera igihugu tugiye kuraba inyungu zacu Sharon njye nashaka kugarira aho hantu urabona akantu kuvuga ati ngo dukorere igihugu nga kwa Sharon urabona Sharon yinjiye muri studio akubite indirimbo 3 4 5 nuko Cento ni ibintu bibiri swata ashobora ati jewe ngiye kumusupportinga Sharon kubera afise 5 cyangwa jewe Sharon nkuma ndamukuremo umusaruro kuko mbona afise mutala ukura bitahura ikibazo gihari muri muziki y'u Burundi ni sivyo reka turabe umuziki wacu ningi yari watanguye eske uyu muziki y'u Burundi urafise respect murabitahura umuziki w'u Burundi nta respect ufise kurabita kuva na kera nta muntu yaha umuririmbyi ya valeur mu Burundi bakwita kuri umunywa mugi urubandi utari ba Africa Nova bacaca miss uca kuri RTNB n'indirimbo y'abafari urayibona n'indirimbo zisanzwe izindi kuba zice kuri televiziyo ziyaba ari ikibazo guca kuri RTNB kurabitaho haniho isanganiro za RPN nizo zatangiye kuza gupromotinga underground ba musiciens eske turabe tout d'abord iyo niba twavuga ati yo gupromoting muziki kirundi eske respect y'umuziki kirundi irihe kuko difu gutahura ko muziki w'u Burundi tegeza guteza imbere n'abagwiza tunga b'abarundi kuko no mu bindi bihugu nibo bateza imbere ntabwo ari wewe uri umuririmbyi uteze kwirihira studio uteze kugena byose ugahangayika no abandi mugwiza tunga araza akakwitamo amadolari ukinjira muri studio akazikana kwicara muri studio uri kurandika kuraririmba yakuri ibintu byose hanyuma ukamukora publicité ya business ukabihembegwa hejuru me ico rero kibazo gihari wacu abantu babaguza tunga ntabwo baratahura iyo muri kote ya business ya marketing kuko iyo nindi aspect ushaka gupromotinga business ya nkuru uje par exemple je ngurisha nk'amabati rumva je nushaka gushaka amafaranga yanje kuri Sharon ngati wenze kurira studio album yawe indirimbo 10 na video zose indirimbo 10 ariko muri album yawe uzovugamo societe yanje uvuge na business zanje hanyuma uzoro mu ambassador wa brand yanje ukora bitahura ivyo ni abantu bake cyane barabiba eske tout d'abord reka tugire twugurure mindset y'abarundi tout d'abord ukora bitahura reka twugure kwanza mindset abarundi batanga umuziki kuri abakongomani ivyo mu bintu muravyibagiye akera abarundi bari kwita umuziki bavuga ngo ndabisubiyemo kandi bavuga ngo muraba Nyarumogi murabandi urabaza ba Farias ngene intambara yaba ba Farias ba Sosoke ba Loriro intambara yabihari uraza ba Peti bakwitwa kuri bagiye kuri CCF kuri ba Loriro bandi so bisigura yuko ijya mindset y'abarundi icugawe ejo n'umupete n'umwe azoba ari umukire agati ari mu businessman bizomugora gutahura ingene ashaka investisa mu muziki w'u Burundi kurabitaho kuko twemwe twatubona yuko nshize amafaranga kwa Double J bariko natumwanya ariko ba Double J raba indirimbo yaho umuntu no musaba no musi barayikunda ariko uraba aho bavuye gushikaho bari ngaho baragwanye intambara ikomeye urumva baragwanye intambara ikomeye eske ikibazo saba manager kandi ikibazo saba ririmbyi ikibazo ni mindset z'abarundi kandi tuzore tureka gutumwanya wacu Cento ngo twarakoranya ashaka kubwiye nikibazo gihari ni mindset z'abarundi ziri bloqué uno musimba tuvuga cyo kugeranya umuziki wacu n'abanyarwanda n'abagana n'abanyaki niko bo barataye ico bisigura business umva baravuri muri za mindset z'abarundi bica mu kabati aho kora nza n'umuntu aze kumusponsoriza ndifo kumenya uyu n'indi ibintu byinshi umva bo barataye ico business reka abarundi aho bari hose batahura ico business office note menya aho ushaka kwinvestisa inoti ryaho ira masiko no musi umugwiza atunga kwisi kuko azingene yashize ifaranga agiye kwisi hose ahantu hose yarashize mu mutahe okay nanega bro nibaza kuvuze neza cyane vraiment je nibaza kuvuze neza cyane kandi rero bon aho je nibaza ko ariho byinshi byugariye uno musi ko turavugana burya nka DBN mubona DBN nta manager hajya afise bijya no kubesha ngo Doa mugabo yitwa nde ahora de fois yishira imbere mukwa ndamwibagiye izina nta mu manager afise Medi nta mu manager yigeze muhire canke wowe ndonga muri Amerika w'inzobe mu Rwanda itwa dibaje izina giwe ntuzewe yari yigeze kugerageza gato mu managing ariko ntibyanakunze yitwa Gael
oya oya apana Gael. asigaye n'undi mutipe mugufi Gael no wanuze Ah, ya w'inzobe Alex, oya Alex, yamanaginze b'abakobwa ni na muyoboke muyoboke, muyoboke Alex. Stari na Nina. Alex voilà ujya des fois ni nkuko wa pretend ariko si umu manager wiwe uno munsi ushatse gukorana igikorwa na DBN you don't go through anyone ugenda through niwe nyene straight urumva bon Medi nuko nyene ariko burana ko bateye imbere bon to be honest ikibazo kihari urumva umu manager ica abashinzwe kuri je uko ndavyumva abashinzwe ubuzima bw'umuziki bw'umuririmbyi ubuzima bwose bw'umuziki w'umuririmbyi gushika no kuri discipline yiwe murazi yuko ivyo des fois je ndafise abaririmbyi ntashaka kuvuga amazina bakomakomeye bafise igihagararo kinini ariko ikintu kije kuri ikintu ca management cananiranye completement kuko urumva muragira ibikingura manager wiwe bla bla mukagenda mugashika mukavugana ibintu byose dufate ndagwa karonka show ukavuga uti hariho show igira ibe nko muri Etats-Unis obo mu promoter fulani niho tuko turavugana mukavugana byose mwaheza ugaca usanga okay nko kuja par exemple kuja kurondera visa ugasanga umuntu ariborerewe ntaja no kwitaba muri ambassade ugasanga donc iyo discipline iri kwira kugora cyane gose ugasanga nibibazo gushika naho usanga n'umuririmbyi wenyene ariwe atanguye gutarukira kuri promoter bakavugana aruke niwe manager byose bateza guca kuri wowe kuko niwe uteza ku managing ibintu byose urumva hariho na education des fois igorana mu baririmbyi ibyo ntitucibagira hanyuma na level of education niyo ndiko ndavuga education simba shaka kuvuga ngo amashure gusa so urumva ivyo akaba ari ikintu usanga kigoye gose sinzi wavuze ngo biragoye vuga ngo kugira managing umuntu wo mu Burundi hari n'uza yibaza ati management ni juste ku uwo muntu kuzarampa amahera ariko mu buzima je mvuze nti ndi mu manager w'umuntu mu isanzwe mbajejwe ikintu nukuvuga yuko nta n'umuntu banavugana nasi nguje Diamond uze wihende n'umunsi numwe ngura mu telefone uronke nimero yo muvugana azo afisa hakurungika ntibikunda ko munavugana akubwira ati je ibintu byo muziki sije nigaba vraiment nta nivyo nzi genda sinzi ningenda binegose genda mwivugane nawe ariko rero ugacurabana nivo tugeze kuno munsi kuba baririmbye biwacu ku baririmbye mu Burundi vraiment est-ce que il faut naco nyene ko tukiraba est-ce que management irakenewe ari oui est-ce que irashoboka urumva est-ce que ni ikintu gishoboka hanyuma ari oui naho nyene okay none est-ce que iraza kubaganyaganya cyangwa bigenda gute urumva so ivyo byose ni ibintu byose bice bija mu muntu ariko rero hari umuntu aje kuvuga ubu nyene ni papa papa ni mari papa secret namba ari papa ndesinzi mbona papa ngaha gusa avuze neza cyane hari ikintu avuze cha mindset ariko iyo mindset nayo biva hehe mindset uri kuravugana ibintu by'ama sponsoring nazo aho ziva muri ayo ma companies mu bisanzwe mu bihugu biteye imbere hariho ama company menshi abafise department marketing yara ama companies akomakomeye usanga hariho department marketing buri gihe iyo department marketing rero irafise ndibagiye lo terme yo muri marketing ikora kuri ico kintu ivuga yuko fait wewe ufise company yiwawe ugashaka yuko itera imbere na guverinoma ishobora kuyifasha kuyorohereza ibintu hariho ofete hariho devoir chaque compagnie muri zo compagnie mona zikomakomeye zose hariho devoir ifise y'ukwerekana yuko hari ikintu y'ukwirakora muri community reka ndabaha akaroro keza iyo ubona Bralud no munsi hari utuntu baza baragira ngo ariko ara sponsoringa ngo sinzi naka ngo ariko ara hajya ni muri sanse yo kuripotinga no muri guverinoma yuko urazi ntituriko turakora juste business yiwacu mais turiko turafasha na community y'abarundi donc hari ibintu biko birakorwa turiko turatanga amahera iyo budget yamiriho muri chaque company habariho budget ijanye n'ibintu nk'ivyo ivuga iti iyi budget ni budget yo gufasha ama muri community du moins ibintu byo biriko birank'ivya soit muri sport canke mu muziki canke ibikorwa biriko birakorwa n'abanyagihugu ugasanga baravuze ati twe turitanze turatanze iyi ntuza hanyuma ico naco rero kugira ngo
iyo politiki ishobore kubaho ni guverinoma ofete yari ikwiye guhimiriza kuri ico kintu. Mu gihe guverinoma par exemple ishatse gufasha umuziki w'u Burundi, si guverinoma izovuga ngo jet ndatanze amahera ngo ngo Sharon genda uririmbe ngo naka ngo genda ugira iki, non c'est pas comme ça. Donc le gouvernement yari ikwiye kuraba ingene ihimiriza amakompanyi kayumvisha yuko ibi bisata ari bisata bikenewe kugira ngo inkingi z'ibiriko birakorwa mu gihugu zikomere zimere neza. Parce que umuziki ugiyemwo indero, umuziki ukazana umusaruro ukagira ibiki n'ibiki byose, urumva ni hariho amataxe yinjira, hari ibiki n'ibiki byose. Urumva rero mu gihe wovuga uti par exemple mbe ya kompanyi ya telefone yitwa ngo iki izi za iyo ariyo yose ntazo nzi nyinshi, iyo ariyo yose nka Leo par exemple, okay, nka Leo ikavuga iti okay, twe turasinye umuririmbyi yitwa uku tuzohora ari umushahara azohora ahembwa uku niwe ambassadeur wacu. Sinzi aho bigeze, muga nabonye umenga bari basatu bibasinyira, sinzi ivyo bintu bigakura vraiment, wosanga rero bwa bukene abaririmbyi babuvuyemwo hanininya, kuko ibintu by'umuziki no turaba umuririmbyi yinjiza amahera gute, ni si ibintu birebire, si byinshi cyane gose. Yinjiza amahera ku ndirimbo ashobora ko ariko aragurisha amantuze ukuntu yogurisha umuziki wiwe, okay, hariho kuja kugira ama concert. Hanyuma iki gisata ca sponsor ni ikintu gikomeye cyane gose, niho benshi bashobora no kuronkera menshi. Hanyuma rero n'ibyo ku ma social media rero baronkamo, sinzi za YouTube zande niki byose. Ariko kubi wacu par exemple ku ma social media nibaza ko bikigoye, biragoye cyane gose ko umuntu yashaka kubaho kuri social media. Hanyuma nibaza yuko ica sponsor cyamwe coramuka kibayeho vraiment, cyo ari ikintu gikomeye cyane gose, kuko ama concert ubu unye murabona ntivyoroshe nibiki byose. Ariko rero ivyo vyose vyoza washaka n'ama concert akazokomera gose mu gihe igihugu ciwacu kibigiyemo. Umwe yavuga ngo mindset, iyo mindset mu gihe igihugu, mu gihe guverinoma taco ivyitayeho, mu gihe guverinoma nayo nyene ikibigaya, none ga bro, iyo mindset izohinduka gute? Urumva bose babona ni vya bindi nyene tuzokwamamo yuko bigayitse. Rero bihera hariya hejuru, bigatuma umuziki wacu ushobora gutera imbere bivanye n'ivyo bintu byose biriko biraba. Hanyuma des fois washaka habaye nk'ibiteramo, hakaza bagatumira ko par exemple na officials bavuye muri guverinoma kuja kwitaba n'ibiki byose, wariko barerekana ati bwa bundi vya bintu ntuzewe ifoko tutangura kuvyubaha, ku buryo n'abantu bose batangura kuvyubaha. Ukasanga aragiye ari presence, ugasanga hari nka concert yabaye par exemple, why not even never yuko yojayo, ugasanga na never aragiye par exemple. Urumva muri ico gihe canke abantu biwe atumye donc les autres délégations, ico ni kintu ushobora gusanga rero gihindura ya mindset. Umwe ariko aravuga ati mindset, ko ivyo yavuze c'est très vrai. Mindset idahindutse biragoye kugira umuziki wacu uzokundwe nabi wacu, uzokubahwe nabi wacu, kuko dushobora kuduga. Burya politique reka ndiko ndabarambira, reka mvuge cyanyuma nko par exemple ndabakarura nko mu Rwanda canke ibihugu byinshi baragize ama politique yo kuvuga bati reka dushire umuziki w'iwacu imbere ya byose. Jewe washaka sindi sûr à 100%, nko mu Rwanda ndi sûr ko ari akanuka be umwe yarimba ngo Kajede waba waragize ku bintu by'umuziki w'u Burundi kugira ngo ntushobore kwinjira cyane, parce que umuziki wo muri Nigeria kwinjira muri ntuze nta kibazo, mu Rwanda umuziki wahe kwinjira mu Rwanda nta kibazo. Ariko twebwe turaba competitors bari direct, nta vya ni twe twenyene tuvuga ururimi, rujya rurimi tuvuga ni twe twenyene. Hanyuma kuririmba c'est très facile mu gihe urabe neza. None umunyarwanda nk'uno munsi par exemple ahana agendaga agapenetra sawa ni mu Burundi, ntitubeshanye, iyo byo mu Buganda n'akantu gato nyene n'ubugiriki, ariko bobo baradufinya sawa, urumva. So ariko ari ibintu bumvika, je narigeze no kumva amatwi asumira, ariko novuga ko ari byo ku mihanda, donc je ne suis pas très sûr.
hamwe bavuga bati urazi reka twubake umuziki wacu wo ngaha mu Rwanda, reka turabe ingene tuzibira uw'Abaganda, uw'Abarundi, donc abantu bari direct ajya ku mipaka ati reka turangene tuzibira, turabe ingene tubanze twiyubake. Ivyo ni ibintu abantu bakora muri ntuze muri media, abantu bakora mu maradiyo n'ibiki byose. Ivyo vyaranabonetse muri Press Award yabereye mu Rwanda, bahaye prix abo mu Rwanda na muri Tanzania, uvuga ko mu Burundi no muri Uganda zero. Merci. Urumva rero ico kintu ucumvirije neza, urabona yuko kuko urumva bo barakubwira bati ebana urazi ko umuziki w'Ikiganda hari gihe wigeze kwinjira mu Rwanda ku buryo nta n'ikindi wavuga ata, ariko mwibuke n'umuziki w'u Burundi ni wavuga umve Marco wa muziki w'abagenzi bawe ntuzenye umwe baririmba kiradodora bro, kiradodora barayize abanyarwanda bose tu vois kijya gihe rero ntani umve bapfa kugura radio wacu kuja mu Burundi ntavyo abanyarwanda bumviriza, ariko vyagenze gute vyagiye nako kantu ndababwiye baraga you know what guys, reka twicare tuganire mindset Cento aho nyene naratakaza iciyumviro watanze aho nyene kubera urumva jewe cyasubira kuryama ni saa 9 y'ijoro urumva ndashigikiye gose uvuze ikintu gikomeye, ahubwo vraiment jewe ndaryohewe ko mvuganye n'abantu ba manager finalement sanze kuba leta itaratanga intumbero orientation yo kungena umuziki Burundi wotera imbere. Finalement sanze ahubwo abarimvyi b'Uburundi batamba birorera nka bimwe byo kuba mu nzu itagira amategeko, donc kiteza imbere nyoko naso ataco bagufashamwo. Voilà urabivuze neza, urabivuze neza, abandi babicako la fois passée jewe ndi Kigali concert ya Dobeni yajemwo aba ministre 6 merci aba ministre 6 merci aba ministre 6 na Ange Kagame araza, urabona ko leta ibasupportinze, donc ku buryo bwaho. Alors ico nashaka kuvuga ni giki, harakenewe yuko ministeri jejwe leta itanga intumbero yuko nyene umuziki ndundi wo kwevuriwa gutyo abaririmbyi bose bakevuriwa mu murongo w'iterambere umwe. Ico ni cyambere, ni kuvuga harakeneye plan d'action, ni kuvuga ko no muri budget igihugu gitora ku mwaka amafaranga aja muri ministere ya art et culture, hakaba harimo budget une partie ija muri développement, soit training, soit renforcement des capacités, soit promotion y'umuziki w'u Burundi. Mu Rwanda ico kintu uvuze icyatumye batera imbere nuko politike Kagame yashizeho ni politike touristique ya visibility, buryo bwawo ugenda urabe na maklipe y'abaririmbyi benshi bo mu Rwanda ba promoting amariye touristique, uravyumva y'igihugu harya hose ubona ba Brice Melody barimvye muri Chateau Blanche y'Ikitusa, abandi bagenda kurimbira muri Zanzuzi n'Ikitusa mu Mayile, donc ni kuvuga niyo a partir de ça and then nabo kabironka mu musaro. Alors Lydia